Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwa tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka hanini kubiriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'icuka kibico baco chongeye kubura umutwe mu ndongozi nkuru ndetse n'abategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka n'ubundi kwihangana kuri ubu ryafashe indi ntera mu ngoro y'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi. Ni mu gihe hari ibimaze iminsi bivugwa ku migenderanire iri hagati y'umuryango w'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca ndetse no yasubiriye General de Police Bunyoni. Mu minsi iheze haravuzwe ivy'ingene Bunyoni yasanganywe amatelefone abiri mu cumba yararamwo mw'ibohero rikuru rya Gitega. Gusa imbere ko tubageza ko ivy'ingene ano matelefone yo baramushitse ko muri iryo bohero, reka tubabwire ko n'ubundi hari ikindi coba cateye ubwoba umukuru w'igihugu. Birabana n'inkuru yagiye habona mu minsi iheze yavuze ko umutambukanyi w'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere ya Bunyoni yoba yaravuye kuba aho yaba mu gisagara ca Bujumbura akaja gukota inzu mu gisagara ca Gitega. Binavugwa kandi ko umupfasoni w'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca umupfasoni wiwe aheruka nawe kuja kuramutsa MUKABUNYONI, none icuka kikaba carabaye kibi cane kwa Ntare House. Bamwe bakavuga ati ese ibi vyoba biraherera he? Uteseho bahari imigenderanire canke se imikoranire idasanzwe iri hagati y'umushikiranganje wa mbere Bunyoni ndetse Murantunge uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni kuri bari mw'ibohero rikuru rya Gitega ndetse n'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu Gervais Ndirakobuca. Hari ibindi biriko biravugwa kandi biriko birateza umutima uhagaze umukuru w'igihugu, imigenderanire idasanzwe hagati ya General Gervais Ndirakobuca ndetse na General Prime niyo ngabo arongoye igisoda c'u Burundi. Izi ni inzego zibiri zihambaye. Tubibutse ko umwe kuri ubu ari karagaba igisoda c'u Burundi mu gihe uyundi nawe afise ijambo ridasanzwe mu gipolisi c'u Burundi ndetse no kuri leta iriho kuri ubu, nubwo bamwe bavuga yuko bigaragara ko umushikiranganje wa mbere w'ukuriyeho ba ari umupfasoni n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye, mu gihe Gervais Ndirakobuca we yagiye arahezwa mu ngingo zimwe zigenda zirafatwa, kuko ngo kuri basigara afata ingingo mu nyuma mu gatondo bovyuka bagasanga ya ngingo yafashwe yahindutse bitewe n'ivyo umukuru w'igihugu aba yayaze n'umupfasoni wiwe mwijoro. Ese iyi migenderanire idasanzwe iri hagati ya Gervais Ndirakobuca Prime niyo ngabo nibyo babiriko biravugwa ku muryango hagati y'ibi bihangange bifitaniye imigenderanire idasanzwe n'umuryango w'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni gusa apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, vyoba biri mwiki. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, ikibazo kidasanzwe kuri kiri kwa Ntare House ni imigenderanire n'imikoranire idasanzwe iri hagati mu bategetsi. Nkuko bizwi mu mugambwe CNDD-FDD kuri ubu kuri iyi manda ya President Ndayishimiye hariho impande zibiri zihanganye, uruhande rw'abashigikira girya nkuru nziza ndetse n'uruhande rushigikiye President Ndayishimiye. Gusa ngo bari ruhande ruragerageza kutigaragaza kugira ngo n'ubundi rwame ruri mu mabanga ndetse n'umutekano warwo uhore ukingiwe. Bivanye n'amajambo Reverano Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yatangaje mu minsi iheze arabana n'ibintu vyo gukonjiga verbe, nibwo rero haci haduka ihindi mvuga idasanzwe mu bagumyabanga b'uyu mugambwe, aho n'ubundi ubwoba bwagiye butangura kuba bwinshi. Ni mu gihe ihangana ryo ririko rirabandanya. Reverano Ndikuriye nk'umwe mu bantu batihishira akari ku mutima kabo, nk'umwe mu bantu bataja bahisha akari ku mutima, bikaba binazwi ko yarafitaniye imigenderanire idasanzwe n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni. Biravugwa ko n'ubundi intambara yiwe na Ndayishimiye ibandanya.
si intambara y'umuntu umwe ku yundi, ahubwo ni intambara y'uruhande ku rundi, uruhande rushigikiye Evariste Ndayishimiye ndetse n'ushigikiye abari mwiragi rya Nkurunziza. Aho Bunyoni apfungiwe, abari mwiragi rya Nkurunziza basa n'abaciwe intege ndetse no guhindura inoti z'abipapuro bikaba biri mu ngingo yagiye irababaza cyane. Aho rero umupfasoni w'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu, umupfasoni wa Gervais Ndirakobuca agiye kuramukiriza umupfasoni w'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni Gitega, aho yimukiye gupanga indi nzu akava mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu byatanguye kuyangara cyane kwa Ntare. Inama ziriko zirakorwa ziraba ivy'iyimuka ry'uyu Yasente Bunyoni n'umuryango we bakaja kutura Igitega mu gihe kandi bizwi ko umugabo wiwe apfungiwe muri bohero rikuru rya Gitega. Ikindi cyatangaje Perezida Evariste Ndayishimiye kikanamudugiriza ishavu n'ingene basanganye Alain Guillaume Bunyoni telefone zibiri mu cyumba yarapfungiwe mu bohero rikuru rya Gitega. Ni nyuma yuko apfungiwe haja gusakwa umunsi ku munsi, kandi bikaba binazwi ko imfunguruzo zugurura imiryango ibiri yaho apfungiwe zifiswe, harimo urufiswe n'uhagarariye iperereza mu ntara ya Gitega, urongoye ibohero rikuru rya Gitega ndetse n'umwe mu bakuru b'igipolisi cyane muri iyi ntara, bivuga ko batajyaga bacana uwakano wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Uguhangana kurabandanya mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye afata imikenyero mishasha, nabo ku rundi ruhande barafata imikenyero mishasha. Ese ni iki coba cyaratumye umupfasoni wa Alain Guillaume Bunyoni yimukira mu gisagara ca Gitega akareka kuba i Bujumbura? Navyo turaza kubigaruka ko mu yandi makuru yacu ataha. Intwari Procureur Innocent Vyarugaba yaritavye Imana. Uyu Innocent Vyarugaba yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2026. Ico gihe akaba ari umushikiriza manzo wa Republika imuyinga. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bukiri bushasha. Hanyuma muri mukakaro mwaka wa 2026 bwiha ibara, aho bwafasha abanywanyi ba FNL muri iyo ntara barabapfunga ubu bapfungira mu ikambi y'igisirikare ya Mukoni. Ijoro rigeze, umukuru w'intara ya kane ya gisirikare Colonel Vitali Bangirinama yapakiye bamwe mu bapfunzwe bashika kuri 31 aja kubicira ku Ruvubu. Inyuma y'amatohoza yakozwe n'ishirahamwe rijejwe guharanira agateka kazina muntu APRODH, Procureur Innocent Vyarugaba yarubahutse guhagarika abategetsi bavugwa muri ubwo bwicanyi. Hakaba harimwo umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga Dominique Surwavuba. Nta wundi mu procureur n'umwe arubahuka ikintu nk'ico, naho abakuru b'iperereza mu ntara birirwa baranyuruza abantu ntibasubire gutorerwa irengera, abandi nabo bakabagandagura. Ico gihe rero Innocent Vyarugaba yaciye akurwe Muyinga janwa mu Rutana. Abonye amarorerwa ari mu butungane bw'u Burundi, Innocent Vyarugaba yahisemwe gutanga imihoho, mu nyuma azezwa ayandi mabanga. Procureur Innocent Vyarugaba akaba ari imwe mu ntwari zike cyane zimaze kuboneka mu butungane bw'u Burundi, aho mu mwaka wa 2013 Innocent Vyarugaba yarahabona urukoma agashimwe kitiriwe Ernest Manirumva. Tugarutse kuri ibi vyabaye mu mwaka wa 2026 muri mukakaro uwo mwaka, hari abanywanyi ba FNL mu ntara ya Muyinga bahagaritswe, ariko imiryango yabo irabura iyo bapfungiwe. Mu nyuma abanyagihugu baba hafi y'uruzi Ruvubu babonye ibiziga 6 ku nkengera za Ruvubu. Ibiziga 4 byari bibohanije, kimwe cari giciye umutwe, ikindi caboneka ko cakomerekeje rwose kwizosi. Abanyagihugu babimenyeshije abaharanira agateka kazina muntu na cyane cyane abo muri APRODH. Ico gihe Mutama Petero Claver Mbonimpa yarishikiye ku Ruvubu gukora amatohoza, mbere aribonera n'ibindi biziga abo ba FNL bishwe nabi cyane. Amatohoza ya Mutama Petero Claver Mbonimpa yatumye abishwe bamenyekana ko ari abanywanyi 31 ba FNL bari bahagaritswe n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara w'ico gihe witwa Dominique Surwavuba. Bamaze gufatwa barapfungiye mu ikambi y'abasirikare imuyinga benshi bita Camp Mukoni. Aho niho rero basohowe ijoro binjizwa imodoka ya Colonel Vitali Bangirinama yararongoye intara ya kane ya gisirikare.
Ico gikorwa Vital yagikoranye n'abandi basirikare yaha amategeko barimwo komanda Eliezer Manirambona, Serija Leonard Ntirampeba na Corporal Chef Nzorijana babanywanyi ba FRL bakaba barajanywe ku Ruvubu baricwa batabwa mu Ruvubu baboshe ku biti. Ariko rero ibiziga bimwe vyahavuye bigaruka imusozi biraboneka. Tama Petero Karaveri Mbonimpa ico gihe ntako atagize ivyo bintu biramenyekana, maze amashiramwe menshi aramufasha gusemerera kugira abakoze ibara bamenyekane kandi bahanwe. Colonel Bangirinama ati Nkurunziza niwe yantumye kubica. Urwamo rw'abaharanira agateka ka muntu rwatumye ubutungane bufata mu minwe ico kibazo. Muri Nyakanga mwaka w'ibihumbi 2006 Auditeur General yarahagaritse Eliezer Manirambona na Leonard Ntirampeba, Procureur wa Muyinga nawe yarahagaritse Dominique Suruwavuba. Muri Gitega mwaka w'ibihumbi 2006 umukuru wa Cour d'appel ya Ngozi yarasoye umutahe wo gufata Colonel Vital Bangirinama. Uwo mutahe ntiwigeze ukurikizwa. President Nkurunziza bamubajije impamvu adahagarika Colonel Bangirinama yishuye ko atinya ko inzego zohava zicanamwo. Abaharanira agateka kazina muntu be nishirahamwe mpuzamakungu ONI n'ubundi bagumye basemerera kugezaho muri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2007 umushikiranganje w'ubutungane ashiraho umurwi wa kabiri wo gutohoza ivyabaye i Muyinga. Uwo murwi ntiwigeze usohora raporo. Muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2007 Auditeur General yarasoye Dominique Surwavuba amusubiza mu kazi i Muyinga. Muri Mukakara umwaka w'ibihumbi 2007 Colonel Vital Bangirinama yarungitswe gukora mu bikuru vy'igisirikare mu ntumbero yo kumunyegeza. Muri ico kiringo Colonel Bangirinama yatanguye gutera ubwoba amasura y'ubwicanyi bwe Muyinga be na Procureur w'Imuyinga ko babandanije gukora kuri dossier bazibonerako. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2007 Auditeur General yarasoye umutahe ugira kabiri wo gufata Colonel Vital Bangirinama. Mu biro bikuru vy'igisirikare ntibigeze bashira mu ngiro uwo mutahe. Muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2008 Vital Bangirinama yaciye ahunga aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura aja muri Tanzania. Imyaka yari mu buhungiro yagumye arugikirwa amafaranga ngo n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amashirahamwe mpuzamakungu yagumye asaba ko agarukanwa mu gihugu. Niho wenyene ubwo yemanga mwishirahamwe Human Rights Watch ko ubwicanyi yabukoze ariko yabutumwe na President Nkurunziza. Yanavuze ko yatinya gutaha mu Burundi kubera yashobora guca yicwa. Ivyo kandi yari yavuye mu Burundi abibwiye bamwe mu bamenyesha makuru. Yagiye avuze ko kwica abanywanyi ba FNL ryari itegeko yahawe, ntigeze ahakana ko yabishe. Bamwe bati igihano c'urupfu. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2008 Colonel Bangirinama yaragiriye icaha co kwica abanywanyi 31 ba FNL acacibwa igihano co kwicwa. Itegeko mpanavyaha ryari ricemera igihano co gupfa. Komanda Eliezer Manirambona nawe yaciriwe igihano co gupfunga ubuzima bwose co kimwe na Serija Leonard Ntirampeba. Hari n'abandi baciriwe iminyororo itandukanye. Colonel Vital Bangirinama ntigeze ahanwa, yagumye nyegeye muri Tanzania, ariko amakuru arakemeza ko yahora agaruka mu gihugu c'u Burundi agashika iwabo muri komine Bugenyuzo mu ntara ya Karusi, imbere akagenda afise n'abapolisi bamucungera. Uyu rero yahavuye arekurwa mu nyuma mbere acabwa akazi mu iperereza ry'u Burundi, aho yanarongoye intara ya Ruyigi nk'uhagarariye iperereza. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone ni utari wafyina kugira ngo tuja ucika nkuna dushikiriza ngaha kuri nombonesha kuru yasangiza abagenzi bawe kandi aho baherereye hose babari ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. N'umuza TV Imana ibahezagire.